Les amis, jewe ndahantu mu Kigobe ku mwubahwa Jean Marie n'ivyayo beshi abantu bakurikirana Agaciro Media mwagiye mumenya mu muntu bagenzi agufitiye umutwe ubwenge mvuze umutwe simvuze munini mu vyuhe mvuze ko uvyibusha indani je namwise Elon Musk w'umurundi hari ijambo bagenza mbwiye je numva no risangiza abantu kubera ko arareze cyaba ni sawa sawa ajya je nshaka ufashe gusobanurira rya jambo ngo hajya mu isi mu buryo ka lemano bwayo ihora idutsindagiye tuvuka tunyegejwe isi tubaho itunyegeza nahawe rero kugira winyegorore abantu bose nk'ubu tubaho umwe wese arondera kudugira kuri naka tubaho tunyegejwe ducinyijwe nahawe kugira winyegorore urabona iyo abantu bariko bararondera kuduga baja hejuru kuboneka kenshi badugira ku bandi were ntiwemere kuba umuntu bama badugira ko gusa nawe nyeguruka nawe bakubone isi kubona izina ryawe rimenyekane nakejo niba ariko ariyumvira ico uwo bokorana mu amenya ati hari umuntu yitwara mu gishanjuma hariho witwa Jean Marie hari ico twokorana kubera winyeguruye kubera wishize ahabona Okay, mugabo hariho intuze ya nkuno munsi wewe umudandaza uri mu hinga mu bintu bitandukanye cyane cyane muri bijanye n'ivy'amamodoka donc hari umuntu nkuba yavuga ati shanaje hamwe icompa umutahe sinzi ko mvuga urayumva icompa umutahe naje no kwereka vraiment sino buri cyo nkora aha wavuga ngo icompa umutahe none hari umuntu yomuha donc hari ico guhamaye bakugabire aho rero ubajije neza nivya ncangaruka muri bya bindi urumva wewe uri kurasaba umutahe dufate par exemple muri ibi nyene bya mekanika ati noro nk'umutahe kugira ngire garage ariko wewe hari ivyo ufise ikintu ca mbere nakubwiye wowe umutahe ni wewe nyene uri umutahe hari ico ufise mu mutwe nica kinini nakubwira kinyegurure nawe winyegurure ni hari igihe utazosaba n'umutahe mugo kubera winyeguruye babona uti umuntu hari ikintu azi bitume wa muntu azokurondera ahubwo akurondeza imitahe worewe kumurondera kugira guha umutahe azokurondera kugira guha umutahe akwemvesisebwo kubera yakubonyemo ikintu ni vya bintu rero nakuvuga kwinyegurura nimba ariko umuntu wese nawe keshi ntamenye ikimurimo aho rero ni bimwe bavuga ngo kutitahura ifo kwirondeza we kikurimo n'icahe niba hari ikintu ukiri muri wewe uzi kinyegurure gishira habona kubera hari umuntu agikeneye urazi muri haba no mu Burundi nubwo bavuga ngo turakenye hariho abantu bafise imitahe babuze aho bayishira babuze ivyiyumviro n'abafise ivyiyumviro bakabura imitahe we rero ufise ivyiyumviro ufise ico wokora kinyegurure wa undi afise imitahe azokubibemo ya mitahe azoyizane muri wewe mu gitabo nanditse narasiguye ubwoko bushika butatu bw'imitahe buryo umutahe mukuru ni ide iciyumviro hariho kumure n'umutahe w'ibikoresho hamwe n'amafaranga mugabo amafaranga kenshi na kenshi azo bwa nyuma nubwo beje ariyo bakunze gushira imbere ariko burya niyo azo bwa nyuma iyo ugiye gukora umugambi none jam nk'ubu ngaha iruhande yuko mukunze gusangiza ivyumvira abantu bibanyegurura nkuko mubivuga ariko kandi hari uvuga ati none gaje narabuze aho mpera mpereye hari ukumure bitewe n'akarere arimwo bitewe n'ingabire arimwo hari usanga bidakora hari umuntu ashobora kugira ingabire ugasanga akarere arimwo ntikora byosha bigenza gute umuntu yego urashobora kugira ingabire ivyo ugasanga aho uri iyo ngabire ntiyokora ariko rondeza aho ikora aho ukoresha iyo ngabire yawe abafaransa nibo bavuga ngo dans un pays qui a des aveugles le borgne tarwa mu gihugu kirimwe impumyi ukanuza rimwe abo mwami we rero urashobora kuba ufise ingabire ariko washaka ugasanga ntunayibona no ngaho yokora ariko ugasanga iyo ngabire hamwe wenyegurura irafise akamaro cyane kubera abantu bagihumirije nko mu Burundi nabande babwira hariho opportunity cyane zo gukora kubera abantu benshi baracahumirije muri business zimwe zimwe rero hari igihe umuntu abaho avuga ati ingabire yanje ngaha ntaco yokora ariko ugasanga yari ikenewe cyane canke ugasanga muri communauté ngaha ntikora ariko rondeza yindi communauté woyikoresha amwe kakuvyarira umusaruro muri make umuntu sigiti giteye ahantu ngo carashinze imizi ngo ntikihava wewe uri umuntu
urashobora kwimuka hajya uri birakunda ahubwo abantu batinya kurinduka gufata ya mariske none ngo hariye ngiyo ninde nyakira nk'ubu mvuye ngaha noca nshikira he umubo wa Traoré muri Burkina Faso naruka gushira discours yo mu Kirundi yavuze ati mwabantu nimba muza abantu bafashe riske iremereye n'abazungu baza kudukoloniza nta rurimi bari bazi gwaho bagiye nta mico yaho bari bazi ibyo kurya byaho ntabyo atariko baraje none we dufate uri mu ntara runaka cyangwa uri mu muji runaka none ubonye ko bidakunda havuga indi none nk'ubu hariho abantu bateye imbere ariko bavuye ruguru bakazi Bujumbura hariho abateye imbere ariko bavuye Bujumbura bakaja mu yandi mahanga kwanza burya kenshi ahantu wakuriye burya haragoye gutera imbere ntiwibona impano yawe ntuyibona neza uzurabe nibi namampanura n'umwana wanje je igihe umwana wanje azokwimuka azobe hirya yaho yavukiye iyo quartier yakuriyemo uzurabe na quartier wakuriyemo wavukiyemo ukayikuriramo hari impwemu zawo hari ivyiyumviro byayo umenga ntushobora kurenga wakuriyemo wavukiyemo we nubwo ushaka kwiyumvira kubarusha bya byiyumviro biguma bigucinyiza muri make ni kakagani k'igifaransa no milieu influence ico kibano kiraguhindura kikakibira uko wameza nubwo wiyumviriye gute aho worenze ngaho akagucinyiza mu Burundi ushobora kwiyumvira ati je nokora iki kintu mugo bakagucinyiza ati wewe ivyo wewe ugomba kurusha abana ariko wagenda handi hantu ya mpano yawe ugasangira kenewe reka ndaguha karorero je namambona abamizisiye ngaha n'abantu bazi ibintu bikomeye ariko bidashobora kubatunga ngo bagere kure cyane ariko nabonye bageze hanze haba mu Rwanda abamizisiye bafashwe neza muri Kenya iburaya nagiye numva nk'abantu bagiye hanze ugasanga ni buraya umuntu bagomba gusubiza inyuma bakamuryamako bakanamunyegeza je hari umuntu yashingiye intaye bagomba kumusubiza inyuma umenga mu Budage ariko kubera abavugiriza gitari baramunyegeza baramuryama kati umuntu ntava ngaha ivyo nivyo bimutunze hanze ariko ngaha abo bantu umenga nibisanzwe ntibanabaha na importance mugagiye hanze muziki iramutunga umumizike gusa okay bagenzi nuko mukumenya ingabire kandangize kuri kano kantu ni nkastice jewe ndikumure nashoye kwironderamwo ico nshoboye nsanga ni journalisme wewe kandi iyo journalisme uburyo mpitamo kuyikoresha butandukanye n'ubwo abandi mukombozi niwe twaganiriye arambira ngo ndamaje ati kubera iki uririmba rap jewe Imana yampaye ingabire yo kuririmba ahubwo nije naciye mpitamwo style nzoririmbamo Jero ndimwo iyo ngabire ya journalisme nije naciye mpitamwo kuyikoresha ibijanye na motivation bijanye no gukangura abantu donc kubakangura iterambere ariko genda nawe ubaze bagenzawe babaze bashaka critique bakubona kuko bazikurondeye ko nazo ziriho mugabo genda ubabaze nigiki mubona nshoboye nshobora gukora mbere kinyoroheye ico gihe ico bazokubwira uzokibaze n'uyundi nuko musanga ari ikintu kimwe uzoce ubona ko watebeje ahubwo gishira mu ngiro nuko jabare agandi kaja mu renza yego korako nyene uvuze none nk'uwewe ntubona ko wagerageje kwitahura donc ya mpano yawe ukayishira hejuru kandi nakubwiye amafaranga akurikira igikorwa gikozwe neza wewe watanguye utabona journalisme ko ari ikintu shobora kukuviramo mugabo kwanza uko kumenyekana Rome di changement uciye nk'ahantu niryo twijya umuntu akaryumva cavuga tundamuza ahantu ugaca nk'ahantu ugasanga baraguhaye service ibiki ugasanga biragufashije none ubu biratanguye kugutunga kandi urabona n'ingene ubaza utandukanye n'abandi urumva nyene ko uri mu mwuga kandi uramotiva n'ibiganiro ugirisha abantu hamagara abantu nyene ubona bamotiveta nawe kandi we nyene nawe uri motiveta urumva bituma wowe nyene impano yawe warayiseruye ori yuyiryamika nk'ububona biba bimaze iki abandi nubona ko bari kuba wishi igihugu nuko nimba ivyanje byarakoze nawe ivyawe vyokora kandi nimba ivyanje byari nabizanye bikenewe burya nawe ujyamitse byinshi bikenewe rero reka duhure kuri YouTube ya Gaciro Media niho ibiganiro byinshi turiko turabicisha nimba utaruherwa kutubona umenye ko turaho kuri YouTube niho ducisha ibiganiro n'ishura y'ubuzima ndabakunda cyane ni Omdishanyuma sangwa amahoro amagara meza n'amafaranga bye bye